Hello guys, nibaze ko mumeze neza aho muherereye hose. Mumeze neza nanje mbameze neza. Ni kuri Kevin The Hot Media. Guys, uragenda urakora subscribe kugira ngo uzuraronka amakuru ameze neza. Kuri micro ni Mr SGS, Mr Sando ushaka kumwita kushaka. Guys, gumana nanje rero kugira muze muraronka amakuru ameze neza. Behind camera Kevin. Murabona umuntu turi kumwe turabazanira impano nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo gwaruka Burundi rugire aho rushitse. Reka ndamwakire yongere anabaramutse. Pipi bro, meze neza? Yego turashimye. Ndagusaba ndamukiza abakunzi ba KZ TV. Abakunzi ba KZ TV muraho murakomeye. Turabakunda cyane. Ndibaza hari abusanga batakuzi. Ibi bigire bro. We mama ibyo kora biranja kandi umutima ukanga kugumana nawe yeah. Mwamwumvise ni P-Love novuga yuko ari muririmbyi ariko araza neza, novuga yuko ari muririmbyi ariko arakora neza. Guys, bandanye mushigikira impano z'u Burundi kugira ngo dutere imbere natwe. Hama P-Love, yes. Music wayitangwe ryari bro? Music kariyanje music nayitangwe kera. Hari nka 2015 uko. Yeah, natangwa muziki. Wayitanguriye hehe? Yatanguriye iwacu Makamba, Nzalak. Yeah. Okay. Ni P-Love novuga ko afise indirimbo shasha. Reka mvuge. Niko yitwa. Ni amarira y'ibyishimo muri life yacu y'umunezero. Indirimbo novuga ko iri mu majambo akomeye, indirimbo novuga ko ari indirimbo y'urukundo ndetse n'umukobwa yumvise nacaja mu mbega ugomba wayiririmbiye nde bro? Ni indirimbo gusa, ni indirimbo isanzwe, ni indirimbo twarose ide yo kwikora. Hama uratuye nka twe turabaririmbyi iyo uronse ide yo kuririmba yo gukora indirimbo biraza gusa hama kuririmba. Hani muri topic show guys, reka tugende ku muri byose arabitubwira. Twagiye bro, uhere ku ntango muri reka mvuge. Amarira y'ibyishimo muri life yacu y'umunezero. Na ubuza bakubesha eka sivyo kuko urukundo gukuri rundimwo. Bro, kuko urukundo urukundo rukurimo. Mbega bro, uriko uririmba birumvikana yuko uri muri mood bro. Je vraiment iyo ndirimbo kweri ndibaza yuko basi ninde woyitura canke ninde warayiririmbiye atari banga? Je naririmbiye abafana gusa, abafana bakunda umuziki mwiza. Inspiration yaje gute bro kugira ngo uririmbe ayo majambo? Twe turabaririmbyi rero inspiration iraza gusa. Ndababwira byarashitse gusa. Ndababwira yuko ari topic show, turabandanya P-Love kugira ngo bande bumviriza. Kuko urukundo gukuri rundimwo na ubuza bakubesha eka sivyo. I'm sorry nimba noba narakubabaje. I'm sorry nimba noba naragushavuje. Trust me, trust me, trust me, trust me baby, trust me, trust me, trust me, trust me girl. Waranyibagije kubabara, waranyibagije kurira. Erega mama nawe uja kure sinzokwibagirwa. Bakunzi ba KZ TV naje nagiye muri mudubu guys. Ico ntwababwira ni indirimbo byose cyane. Nyimba utaraje kuri YouTube uri kuratangwa cyane. Ja kuri YouTube ni P-Love official. Urakora subscribe guys, yongera unayirabe. Ni indirimbo byose cyane bro. Ni indirimbo novuga ko irimo amajambo ebana tebwoba kweri kabisa. Ngo reka mvuge wabikuyeje ntanije nimwe wabikuye kugira ngo uzane uyiti iryo zina reka mvuge byavuye kuki? Byavuye kuki indirimbo iyo uri kurandika indirimbo ide iziye y'izina ucishiramo. Mu bisanzwe jewe nariko ndayandika nje kuyandika mvuga indirimbo zanje nyinshi zifise amazina y'icyongereza. Mvuga reka kuko naririmbye Kirundi sinigeze mvanga mvuga rero mvuga reka
ndayiha izina rya reka mvuge izina ry'ikirundi. Ndababwira yuko ari topic show P-Love, turaje muri party ya kabiri kugira ngo tubandanye turyohera abakunzi ba KZ TV. I love you, I need you, I want you in my life. Nyegera 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 mazuze ndakwibira kabanga, oya sinobikora biba byo kuguca inyuma no kukupanga. Ndakunda iseko yawe, ndakunda amaso yawe, ndakunda itayi yawe. Bro, turaho nyene urakunda itaye yiwe, urakunda iseko yiwe, byavuye P-Love atakubesha vraiment njye bintu kweri yeba birasize ubwenge bro. N'amajambo meza twari cyane cyane nk'abakobwa bakunda umuziki. Ne dufate nk'ubu P-Love nk'umukunzi, urafise umukunzi ho? Umukunzi abakunzi dufise ni benshi basi abo dusohokana mu bisanzwe jewe cerekeye umukunzi canke uwo musohokana nawe tuzokiyaga hanyuma. Mbwira umukunzi wa P-Love reka mvuge, warumvise ko yagushike bro, ndazariho iyo ndirimbo sinovuga yuko ebana yajuko vraiment ndakubwira yuko twobandanya bro, ndakeneye ndirimbire refrain yonyene, harimo amajambo vraiment agize novuga ameze harimo amajambo novuga yuko ari ameze neza, umukobwa ayumvirije araba ntuze yo kumviriza indirimbo yawe bro. Ndifuza ko yaririmba reka mvuge mvuge, reka mvuge mvuge, reka mvuge mvuge, in my heart ni wewe. Reka mvuge mvuge, reka mvuge mvuge, reka mvuge mvuge, mu mutima ni wewe. Reka mvuge mvuge bro, reka mvuge mvuge bro, iryo jambo reka mvuge mvuge. Hari numwe atotarura reka mvuge. Oya ndifuza kubera iryo ndirimbo ariko kubwira umukunzi. Okay, wari kubwira ndebyo cyangwa woyitura nde murundo mwanya canke wari wese akunda umuziki mwiza. Mbega P-Love twitega ikindi gisasu ryari kugira ngo tuzanire muri topic show very soon very soon nka ryara atari banga. Tuzabamenyesha kuko ibikorwa ni byinshi bifise ni byinshi, rero abantu batwitege gusaba indire babandanye gusa bagira subscribe kuri channel yanjye ya YouTube. Ndababwira yuko ari topic show ni P-Love yaratuzaniye akaririmbo vraiment karyoshe guys, bandanya muja kuri YouTube kugira mukumvirize, ni P-Love official yabibabwiye hanani kuri Mfise Hot Media, niko kuri YouTube bana muje ko mukore subscribe guys kugira ngo mubandanye muronka amakuru ameze neza ya Mr SGS Mr Sandor, twari kumwe na P-Love official guys, kora subscribe kugira ngo ntutangwe. Ciao ciao.